Abanyagihugu mu ntara ya Muyinga basa n'abihebuye kubera ibiciro vy'ibifungurwa biduga ku musi, ariko amikoro yabo adahinduka. Bafatira ku kiringo c'imyaka 5 iheze kuva mu 2016. Nko mu 2016 ibigori vyagwa ikiro 445, ariko ubu ni 1200. Ibiharage vyagwa amafaranga 400, ariko ubu ni 1500. 2016 ibiyoba vyaguye 1000, ariko ubu bigeze ku 3000 ku kiro. Ifu y'ubuzenge ikiro c'amafaranga 300 muri 2016, ariko ubu ni 1200. Tomati twahora turima mu myonga, tomati z'ijana ubu zigwa amafaranga 500. Igitunguru c'amafaranga 200 muri 2016, ubu kigurwa amahera 1000. Abo mu ntara ya Kayanza bo bavuga ko uko hagiye haraduga igiciro c'ibitoro kaca kaba akaryo ko kuduza ibintu vyose gushika no kuvyo birimira. Igitoki muri 2016 cagurwa 2000, ariko ubu kigurwa 12,000. Ivyo vyose bituma abantu imitima ivuga iti none tuja hehe tuva hehe, amafaranga ntaboneka, ntitugire ducira nayo tumira. Nk'akarorero umunsi igitoro kiduga, ikiro c'ubuzenge, ikiro c'ibigori caje kiduga ko amahera 200. Mu ntara ya Cibitoke abarimyi babona ko leta ikwiye gufata ingingo zotuma ibiciro bitaduzwa uko abadandaza bishakiye, ariko kandi basaba leta kureka ibidandazwa biva hanze bikinjira kuko biri mu bituma ibifungurwa biduga cane. Twasaba yuko leta yogira politike nziza, ibintu twirimira yuko bitoduga igiciro. Twasaba leta yuko indya ziva hanze bareka zikinjira zigafasha abenegihugu babeho. Ukwiriye politike ngo ni nziza cane gose, itabayeko naho turahura n'inzara. Ibiciro ntivyaduze gusa ku bifungurwa, eka no ku bindi vyaraduze kuri urwo rugero nyene rw'ibifungurwa canke no kurenga. Umwihwezo w'abahinga mu bijanye n'ubutunzi werekana ko ibiciro biduzwa kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi, ahanini vyatewe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'umuryango w'ibihugu vya Buraya kuva mu 2016. Ikindi nuko Burundi butagira ibidandazwa bushora hanze kugira hinjire amafaranga y'agaciro.